ejo inkino zari zihari za Europa League ndetse na Conference League nizere ko biri kose kuri 1xbet mwaraye neza turaza kugenda rero duherekezanya n'inkino zitegekanje no munsi ariko kandi no muri weekend ni nyinshi cyane gose mukanya gatoyi rero reka cengaruka nakire bagenzanje hama twinjire n'amakuru menshi twabateguriye turaza guhera hano iwacu mu Burundi turaza kumva ibiriko biravugwa mu ntamba mu rugamba ariko kandi no mu nkino zigiye zitandukanye icicaro ca mbere mu mupira w'amaguru bazoba bagarutse cyane mu kurangiza indwi canke umunsi w'ihigano girandwi wari watanguye no vuga mu mpera zindwi irangiye ku munsi wa gatandatu w'indwi yahera ariko no munsi nako muri no weekend haraza gusozerwa journée y'indwi muri no weekend hama tuce turabira hamwe n'andi makuru agiye atandukanye muri Afrika ku mugabane w'Uburayi ni menshi cyane gose reka mukanya tugaruka dutangurire hamwe no vuga ibi nabiriya anye twabateguriye mu nkino garuka kugira ngo nubundi dutangure neza na neza no vuga ikiganiro cyacu hamwe izere ko muri benshi cyane gose ja no vuga ku rwa rwacu rwa YouTube naho nyene urahadusanga n'urubuga rwandika ijambo Buja Media Group gutyo rero ucuhita no vuga ubona runo rubuga rwacu rwa YouTube uragira s'abonner ariko kandi ukagira j'aime kugira ngo ibiganiro byose biza biraca kuri no rubuga ubashe no vuga kuronka akagiyo ko kubikurikirana byoroshe Jack muri commentaire rero mutuyagire mutubwire ko mwaramutse neza namwebwe murumva ko kurande rwacu tumeze neza ariko kandi reka mpe akanya keza no vuga bagenzanje turi kumwe no muri studio ndi kumwe na Yves nako ndi kumwe na Christophe Kiki mwaramutse neza mwaramutse cyane gose Alonso ndakuramutse nonge ndamutse bagenzanje mukanya ugira wakire ariko muri rusangi je ndashimira uhoraho kabisa meze neza kandi nizere ko nawe umeze neza n'abadukurikira bameze neza cyane gose cyane nuko rero uyu ni Christophe murumva yuko ameze neza kurundi ruhande ndi kumwe na Novasi nawe Novasi ndakwakire nawe ndaguha bwakire umeze neza amahoro menshi cyane na Kiki ndabona ko ameze neza na mugenzi wacu ngaha mukanya uza kwakira nawe ndabona ko ameze neza kandi akuramutse n'ikaze abariko badukurikira muri rusange nta kindi kiba kituzanya atari amakuru avugwa y'inkino nuko rero nuko murumva abantu turi kumwe hano ariko mukanya gato ndaza kwakira uyundi hano yego nuko rero nuko mbere yuko dutangura no bw'ayo twabateguriye turi kumwe na Yves nawe ku rundi ruhande Yves sangwa ikaze ndakwakira ndakuramutsa ndaguha bwake meze neza mwaramutse Alonso ndaramukije Novance twicaranye ndaramukije na Kiki mwese ndabahaye mwaramutse ariko kandi ndaramukije n'abantu bose bariko baradukurikirana muri kino kiganiro cyacu ca B-Sport cyo ku munsi wa gatano baba bari kuri TV baba bari kuri FM baba bari kuri rubuga rwacu rwa YouTube bose ndabaramukije mwaraye neza barakwingorane ntibakwishura rero oya mvuga mwebwe bishoboka kuri twebwe tumeze neza turaho kabisa kuri twebwe nkunda marembe uko bakunze kubivuga nuko aho ni sawa nuko rero reka dukwakwanye reka novuga duce gatoyi novuga kuri no nkuru yakorotse ku munsi w'ejo novuga ku mbuga zigiye zitandukanye inkuru ivuga kumenyereza kuwara sanzwe novuga amenyereza intamba mu rugamba mu kiringo c'amezi 21 amenyereza ino equipe yo nayo suwundi ni ETIENNE yahawe amabanga novuga araheze hari muri 2020 gucyonye hariya rero umwaka n'amezi 10 umwaka n'amezi 10 hariya rero yari hawe amabanga yo kumenyereza umugwi Nserukira Gihugu mukuru umugwi Nserukira Gihugu w'abaloko aba bakina novuga mahiganwa yo ngaha anye iwacu kuvuga ino equipe ya Shan ndetse nino migwi novuga y'abakiri bato nuko rero agihabwa amabanga abakunzi b'umugwi ako abakunzi b'umupira w'amaguru abakunzi b'umugwi Nserukira Gihugu Intamba mu rugamba bashimye bwa mbere
habonetse umugwi ari azigiye kinini hata equipe Nserukira Gihugu atamumenyereza no vuga byite bafise hari obamenyereza no vuga baza usahiriza iyo hageze no vuga mwene izinkino z'imigwi Nserukira Bihugu aho rero bamenyereza wasanga rimwe na rimwe no vuga bafise imigwi basanzwe bamenyereza ariko haje no ngingo murabizi neza yuko no vuga muri 2021 ku buyobozi bushasha canke haje gutogwa indongozi shasha girishiramo ry'umupira w'amaguru hano wacu mu Burundi mu migambi bari bashize imbere uyo mugambi warimwo wo gushiraho umumenyereza w'intamba mu rugamba atakinda jeje atarugukurikirana ino Gihugu rero yo gushiraho no mumenyereza itendayiragije yashimishijwe na benshi ariko kandi no vuga arakora amabanga yiwe nkuko bisanzwe kandi ayakora neza kuko giye kuraba twaramubona ku bibuga bitandukanye ya Primus League Burundi byo ntaho ureka kubishima kuko niho ubonera abakinyi byiza no vuga ni byinshi twarabidondaguye ariko kandi n'utuntu tumwe twagiye turagorana twaratudondaguye gushika naho no vuga kuri zino nkino no vuga za Burkina Faso bagiye turatsindwa turaba mbega nibiko bigorera he rero ni no vuga muri equipe nationale ibibazo byahavuye biba ibibazo aho no vuga igice c'abakinyi bagiye bashikiriza no vuga tameze neza cyangwa kutumvikana hagati yawe yabona none mumenyereza ariko karasaba bakinye gusa gushika naho mu president wa federation umupira w'amaguru wacu mu Burundi ni General de Brigade de la Police mu Ihagarikwa avuga ati jewe ibibazo byo mu Nserukira Gihugu ngiye kubitorera umuti vuba kumbure rero uno muti nibaza ari uko ari ino ngingo kumbure yoba yafashwe Ive ukibona no vuga ino ngingo wayakiriye gute muri rusange nk'umukunzi no vuga intamba mu rugamba wahise no vuga ubyumva gute muri rusange sinovuga ngo nayakiriye gute gusa jene natanguye kubyitega kuko ndibaza Alonzo tubana buri munsi ngaha twarigeze kuvuga tuti umumenyereza yaje iza umumenyereza w'intamba mu rugamba araronka amamatch ya Mikala arategura umugwi umumenyereza w'intamba mu rugamba yashikiye mu mahiganwa ya CAN asozera urugamba ruriya rwa CAN yiheruka agarukiye ku muryango wayo yagerageje bishoboka byose yasanzeho hanyuma agira imana forma nshasha ya y'igikombe c'isi muri za eliminatoire imutwara aho yisanga ari mu ipule y'imigwi nk'itandatu ni itandatu buriya itandatu no kuvuga afise benefisi y'imigwi 10 muri eliminatoire za mondial match 10 muri eliminatoire za mondial bivuga ngo ivyo byenye biramufasha gutegura umugwi ku rugero rudasa ntawe umutumye kuja muri mondial twabivuga uko ariko tukavuga tuti avec izo match amicale uronka buri munsi avec izo match 10 za mondial omwe zigufashe gutegura umugwi ariko qualification ya kane ni uri hanyuma izo qualification za kane ziratanguye aratsinda match ya Malawi mugabo nayo nyene ari hamwe nyene uvuga ngo victoire hishi ibintu byinshi ariko bitagenda neza byaraboneka mu mugwi ukabona nyene ko ari victoire yaho bitsinze igitsindo umunyegori yadegajije umupira ukubita ku mugongo w'umukenyi wacu Edinho kirinjiye turonse victoire muri ubwo buryo to match ikurikira tuje imbere ya Senegal dutsindwa kimwe kubusa Senegal twese tugenda tuvuga ku gitsindo Senegal yaronse mu buryo bwa penalty ubona ko harimo penalty kabisa iri questionable umuntu ashobora kwibaza ko urazi byateye induru nyinshi twibaza ko ari twebwe beza gutsindwa na Senegal muri ubwo buryo kumbe ni Senegal yari mbi byukuri ni Senegal yari mbi kurusha uko twe twabaye beza utandukanye cyo kintu kiki umuntu arashobora kuba mubi cyane ari equipe nini igakina na ntoya igatakaza result ukibaza ko ari ijya ntoya yabaye nziza kumbe ni nkuru yabaye mbi
iriya match paraporo ibyabaye mu nyuma twabonye tuti bwa bundi Senegal si two twabaye beza niyo yabaye mbi cyane tuje kuri Burkina Faso twatugeze aho bigera ngo ni match imwe n'iyindi mukina muri babiri ni muraheza match ya phase yale hanyuma mukine match ya mbere ya phase retour dutsindwa bikabije cyane nande na Burkina Faso ni match kurikira toretakaza tuba tutakaje amahigo yose kuja muri CAN donc umusaruro rero amaze kweshuwa kudukalifiya muri CAN ayara manota ya mbere akorotse ariko kubganje jewe mbona ikintu ca mbere gitumye Etienne asezererwa si eliminatoire yonyene iyo irimwo ariko icya mbere ni kibazo yagiriraniye n'abakinnyi muri vestiaire impamvu ntavuze yuko principalement atari umusaruro wo twategezwa kuraba ni kubera ko intamba ntizikarifiya buri gihe byashoboka yuko tutikarifiya mu gari ibintu byinshi biri positive ariko impamvu mvuze ko arabakinyi ni kubera ibyose byaciye bifatana kuko aba bakinyi yaza kugiranira ikibazo nabo hanyuma gakarifiya ekipe nta muntu yari kwiyumvira yuko ari abantu batakiza bavuze ngo bazogaruka ekipe amaze kuyirekura atakiriho ko twaye kuvuga tuti hako tuburu uyadukalifiye twobura mwebwe ariko umusaruro ubaye mubi hariyo n'ibigwanisho byacu bitakiza ku rugamba by'ukuri tuvuga tuti peut-être byabigwanishiye abato bifise kuri runo rugamba twari kuba dufise umusaruro mwiza rero jewe mbona yuko ikibazo Etienne yagize cyane hari umusaruro ariko kandi gestion y'abakinyi ukuntu bagiye bamuvamwo umwe ahubwo nabo yarasigaranya kabura ekipe yubaka imwe tumenyera muri iyo myaka muri ayo mezi 10 nangahe kuko wogenda kuvuga Alonso uti jewe ngomba mfate igitigiri c'abakinyi Etienne yashize mu kibuga kuva ku munsi wa mbere ashitse gushika umunsi asohotse usanga yakoresheje benshi ku Didier Deschamps amaze nk'imyaka 10 usanga yakoresheje benshi mu ntamba mu rugamba kurusha ubufaransa amaze imyaka 10 yimenyereza iyo nayo ni defo idasanzwe kirazira ko ekipi hindago kirazira kuba mu bintu bya utabizi kuba atigeze atororokanya ekipe tumenye nivyo ntushobora kuvuga ngo 11 baraheze nivyo byavuye no kubura abakinyi kumbura hariyo kubura abakinyi je namankoresha ijambo ntituri Brazil ntituri ubufaransa abantu twe nyene nitwe dufise ega turavuga ngo ntitugira qualité y'abakinyi none ntitugira qualité ku buryo n'u Rwanda ruturusha ntitugira qualité munsi y'u Rwanda munsi ya Kenya munsi ya na Malawi ariko uriya mumenyereza wabo muri abafise yaragira batunga siko mu bufise uramenya abashoboka kurusha abandi ntituvuze ngo kubera ko yabuze Vinicius mu ntamba kubera atako adafise Vinicius mu ntamba bisigura ko abasigaye bose baca baza umwe azuno munsi wunda zejo wunda za hirya ejo noneho warabibonye bon kandi si umumenyereza wenyene yabayeho atunze intamba mu rugamba iyo qualité iyo dufise ntikunda guhushana ntizikunda gutandukana cyane nibuze kugiye ca Etienne gusa mugana baje mbere barabona bati uyu naka kubera ko ari we mfise ashoboka kurusha abandi kuko erega Alonso nawe ubufise quantité mugabo utagira qualité muri rya quantité nyene nawe no ntihashobora kubura qualité ku rwego rwawe ku rwego rw'ibishoboka mu byo ufise jewe rero mbona yuko management ya groupe ariko akavamwe nako kantu ko gushwana n'abakinyi nico kintu cyakoze ko Etienne jewe nari ndavyiteze wanashima narabona ko ari cyo kintu kigezeho ubu kiki ejo bundi turiko turakora kuri ibi nabiriya anye byagiye biraranga umenyereza Etienne Ndayiragije hari umwe mu bakunzi b'iki kiganiro witwa Abdullah tumuramutse ngaho onye ni mu bwiza yagize gutya avuga ati Etienne Ndayiragije numwe mu bamenyereza uburundi bwa ronse w'igitangaza afise iyo touche nziza yofasha intamba mu rugamba go progressa neza ati rero malgré novuga izi defete kumbure malgré iki ariko turavyo novuga imikinire yiwe turabona yuko
vyoba vyiza bamwihanganiye bakamwongereza amasezerano hama donc abarundi tukagira iyo patience eske ufatiye kuri ivyo onye ariko kandi ugafatira kumbure no kuri binabiri anye niho ino ngingo niyo bifashwe huti canke hari hageze kumbure kubgawe ico novuga kuri ico waruvuze yagiye aravuga ati bo mwihanganira icambe na mbere uri kuraraba nibaza yuko wagiye arabivuga Abdullah yavuga ati yoba yibaza nibaza yuko atari umwaka umwe canke ibiri abaye ngaha mu Burundi yoba ivyo umupira w'amaguru yoba abaze imyaka myinshi ari mu Burundi kugira avuga ico kintu nuko uri kuraraba vy'ukuri kwagira comparaison ya Intamba Rugamba y'imyaka 5 iri nyuma ntisa ni yubu uno munsi ntiwombwira yuko equipe twari dufise tuja muri CAN isa ni iyi ni nziza cyane gose urumva ni nziza iyi ni nziza ifise abana bazi gukina umupira kabisa iriya equipe yo muri 2019 ijya muri 2019 yari equipe twemeranya kiki ndeka ntacu uraza kuduka petetre woba witiranije ivyo Etienne nta muntu numwe akekeranye ivyo akina mu kibuga nico ndakubwira uno munsi ariko uvuze ngo groupe abakinyi aho ntitwemeranya ndakunda kubwira kuvuga izina no kurama match ivyo bakina ivyo agaragaza nko mu kibuga wala ni imikinire niko novuga imikinire yabo niyo nziza urumva hari ikintu yagiye arahindura twovuga yuko umuntu wese aravuga ati loje y'Intamba Rugamba ni gake twabona le victoire ariko no munsi turashobora gukira tukavuga ati harabaye victoire hagakurikira ibindi ariko kera ntitwayibona ivyo hari ikintu cahindutse ikindi gihinduka twarabonye ingene hamagara abakinyi ukavuga ati uyu mukinyi aramuhamagaye urya ntagize ubwogo twavuga gutsinda muhamagaye ico turavuga ati cyo kiragenda hariho abakinyi ico cishe Intamba Rugamba hahandi waja muri equipe uvuga ati jewe ndipanga pangwa mu Intamba Rugamba ico caravuye haravuga ati no wewe je utanyeretse kupuva ntibikunda kuza ariko nk'ico yiva vuza ati twarabonye ihindagurika cyane ry'abakinyi kuko iyo uri kurubaka lui ila chance yo kugira ama match amiko menshi ntiyashoboye kugira groupe yo wavuga ati iyi aho nzoja hose ababazo atabaye imvune canke ugufatika ko bakinyi abakinyi bazoba bahari hatabonetse uyu double we mfise ninde n'uyu apara bimwe ushobora kubona ati ndabonye umukinyi dufate par exemple sinovuga ko ari umukinyi mwiza ariko twabonye umukinyi ava ahantu tutazi uyu mukinyi kuri batch za Burkina Faso David irishura hari umukinyi ari umuntu yaramuzi ariko no mukinyi mwiza ariko no muntu yiyongeye kuri yande kuri ya squad wiwe avanga ibintu ariko ivyo kumbure we yabona menga ni vyiza ariko twe twabara tuti ivyo biravanga urabivanga ariko biracangana equipe una munsi ni mushora kwa socia Trésor Mose hamwe na Majaliwa ejo tukasanga birahindutse ari musanga ari na Yusuf Nyanga cyane uyundi ivyo birabacanga kuko umukinyi arashobora kuvuga ati jewe ndamenyeranye kukinana n'uyu iyo uzanye uyundi birancanga rero mvuga nti ico ciza yashobora kuba rakoze akavuga ati uno munsi iyo novuga yuko iyo stabilité yaramugoye ariko abakinyi yaragiye kuropera abakinyi bakina neza bafite imikinire myiza tukabona victoire ico kintu cyo kubaka l'équipe nationale buhoro buhoro kwerekana yuko wewe nimburi naka si ngombwa wame uri kurahamagagwa gukine ico kintu yarakizaye kandi ikintu ciza ikindi novuga yuko coba ari ikintu nkuko yifa twavuze ati atagize iyo stabilité kuvuga ati abakinyi avuga ati mfisi iyi groupe niyo tuzokorana kumbura uzandongeramo bamwe ikindi novuga ni cerekeye abakinyi c'est vrai barashobora kuba ico kintu yo esprit yabo yo kubakuramwo yuko ubwo bwibone abamenyereza benshi arabigira turabona ba Jose Mourinho babigira akakubona yuko we bigira umustar agashaka kwereka yuko uri hasi hari abakinyi bagiye barabipfa muri Real Madrid barabipfa na Bakaziasi muri Chelsea bakabipfa na ba Azade hari muri Manchester United ba Pogba bande gutyo niba bamenyereza kubwira ati no iyo nje ngaha c'est moi le boss wewe ukirivye ndakubwiye ariko hari abakinyi burya bakiyasha gukwegera uno munsi je twavuga tuti Messi iyavuze ikintu muri Barca ntigijana bararyiga ko kavuga ati ibintu kwasanga kocha biramukwegeye none munsi national arashobora kuvuga ikintu kocha bigashobora kumukwegera uno munsi rero uri kuraraba mvuga nti hari ibintu biba
iyo urinze ubona yuko hariho amajambo burya hari amajambo twarabivuze ati ego aya majambo ntiyari kuvugwa bari kuvyika uca canke iki ariko nuko abakinyi baba barengewe hariho umukinnyi ashobora ati jewe c'est vrai nkagenda pasi uno munsi kuraraba Saido ntibazonkiza ari ku muryango ariko arasohoka ariko urashobora kuvuga ati jewe nkagenda ifo ngenda mvuze parce hari ibintu peut-être vyabaye ndahora ariko ifo ko ngenda mvuze rero ico kintu novuga yuko les accrochages bafitanye n'umumenyereza twe ntazo tuzi ivyo ni kumbure hanze y'ikibuga cyaye muri vestiaire ariko umukinyi hari abakinyi burya muri equipe nationale cyangwa muri equipe uzutinye icerekeye kutumvikana kapiteni canke vice wiwiwe muri ico gihe abo bagiye hamwe barashobora kwegera uburongozi parce que nibo baserukira abakinyi bashobora kuvuga ati umukapiteni cavuze avugira abakinyi bose iyo ari kumwe na vice capitaine iyo bahurije ku kintu kimwe aho ikipe iracigako vyumvikana uravye Saido ntibazonkiza amajambo yavuze akurikirwa yande aya Yusuf Nyanga abona abantu babiri baserukira abakinyi iyo bagiye mu kanama bashobora kuvuga ati ibintu bimeze gutya rero dansoka muri ico gihe urumva yuko lo sélectionneur bavuga ati ari inzagira ingorane naba c'est que le groupe yose bafitanye ingorane duhaca hazamo kumva yuko umwe mu bakinyi aho raza muri equipe nationale ashobora kudesida ngo je sinzogaruka ivyo mu equipe nationale menshi turavyumva kiki muri make nariko ndabaza kuri kuvyerekeye novuga imikinire yiwe iki malgré novuga uko kugirana ingorane nabo na vestiaire est-ce ko hariho abantu bari bafise amadute kuvyerekeye novuga ibintu byari bitangwe kuvugwa yuko batomwongira amasezerano bo musezere abantu bariko bavuga ati byukuri kuri no mumenyereza kuri no mumenyereza yari kwatugirira impinduka mu guserukira Gihugu rimwe namwe tukagira intsinzi ati hari hakwiye donc ku patience gato Alonso reka nunganire kiki ubundi kiki inyishu zose yaziguhaye watanga uyu mubaza ku kintu Abdullahi yavuze jewe ngomba nunganire kiki gusa mere nk'ugutomorera neza ahantu wewe uzanye ico kibazo ca kabiri Abdullahi ivyo yavuze kumumenyereza w'intamba mu rugamba nivyo ijana kwijana na kiki yabisubiyemo uriya mugabo on the pitch ku kibuga ivyo yaduhaye byose vyari vyiza equipe yarakina uribuka domination ya Cameroon domina Cameroon kubita umupira Cameroon hamwe za le grand bouche zose zigaruka zivuga ati za talent Africa zose zivuga ati izi ntamba ni irondele kabisa ziraguruka equipe ivyo ya propose ya vyari vyiza donc touche y'umumenyereza mu buryo buri tactique burya iyo uza kubisigura neza reka duhere kuri karite ziwe vyari vyiza izo mpinduka zari nziza cyane sasa Alonso hari ikintu kimwe uri bumenye isi ahigeze umumenyereza ntagikeneye iyo karite yonyene yuko ufise ubwenge ariko hinga gato nico gikuru nico primordial nico gikuru urakoze cyane reka genda bikugire ko uno muzi ngo ndabisigure na Abdullahi ahari asobanukirwe aho twatandukaniye naho twahurizako Abdullahi rero yahagaze kuri ico wewe yagumye kuri ico wohagarara kuri ico reka rero ndakwereke ibintu bishobora kuza ujya mumenyereza yabuze bikica ico icambere urabona Alonso kera hari abamenyereza ibihe birahinduka cyane urabona kera abamenyereza ba kera uyu rero nawe nyenda mubona muri iyo monde iri classique gato abamenyereza ba kera bagwiriyemwe bitwa ba Ferguson ba Mourinho ba Arsene Wenger baba beza mu kibuga mugabashingiye mu kudirija groupe ku gitsure urumva ku gitsure bakaba uraba kagira ca gitinyiro c'umwarimu
reka ndabisubize ku ishuri ku ishuri yari ukuntu umwigisha yaza twese tugahora umva umwigisha afise ijambo rya mbere n'irya nyuma none hari amazina y'abigisha wumvise ati uno munsi arafise naho muhura mwibarabara kumuca hirya nawe urumva iyo periode hari ukuntu umupira wagiye uhinduka urabona kiki amafaranga abakinyi bahembwa ico gihe tukubwira sico kimwe nuko bimeze uko ico ni kimwe cyagiye kibihindura kera abakinyi bategezwa kukuba gihindura iyo respect iyo respect hari ukuntu yari imeze uko noneho waje kuraba ico gihe cya kera Alonso umukinyi wasanga kuva akiri umwana gushika abe umukinyi ahiye azi Manchester yobogwa na Ferguson ico conye cyaraza uko aba umusitari kosa kumva ko ategezwa kwa Mamudi urumva kiki noneho nuwakuriye ngaha arazi yuko kugira ngo abicari yakigizwe nande na Ferguson yakigizwe nande na Arsene Wenger amazina turayazi ba Beckham babaye beza bakuriye mu minwe ya Ferguson abitwa ba Cristiano ntiyamukoye muri za Sporting akaza yohera havuga ijambo imbere yande ya Ferguson Thierry Henry ntiyaje ava muri za Monaco atazi ko ikintu na kimwe ashika kwa Wenger uyo muntu doge bari yabamenyereza imyaka bamara mu mugwi ico bafasha abakinyi kuva bava mu bwana bwabo vyaratuma iyo respect na cagitsure kigira ishingiro kandi kikabafasha mu kazi gabo ka misi yose ivyo biherero vyarahindutse mbaza uti vyahinduwe niki ubu turi muri monde atamumenyereza akimara imyaka 10 muri equipe ariko aba bawenga tukubwira bamaze 22 ans urumva we kuva utangwe umupira waje umusangaho urumva uri Ferguson yo yamaze ngaha 27 ans kuva watangura nganga abandi kuva bavuka baje bamusanga kandi basanze yarabitwaye ibikombe uno munsi rero icahindutse n'igiki icahindutse naho umumenyereza ari successful muri ino myaka ya vuba hahindutse ko umumenyereza ategezwa gutahura ko ategerezwa gushira mu bihe byiza umukinyi ntakiri gukangamigwa umukinyi ntakiri uw'igitsure kubera iki uno munsi benshi mu babafasha babayo kariyeri zatanguye bamwe muri abo bamenyereza batanabazi nabo ba Pep Guardiola reka ndagwakariyo ka Pep Guardiola ubwa mbere ni nawe mwami wiki ndiko ndasigwa gitandukanisha ba Ferguson Pep Guardiola yari muri equipe B ya Barcelona ejo wayise Barcelona Athletic ba Eto ba Piole ba Messi baza bari muri A baza baratwaye na Champions League urumva wewe uraje uri mushasha bobo baza araba star abo bakinyabo utegerezwa kuba ufise ya capacity yiwawe ariko ukamenya kubagaza kubiyegereza bakugira ico cize bagukorere kugira ngo mukorane kuko nturi Ferguson bazi kuva bataratangwa kariyeri zabo nturi Wenger uri kuri umve iyo difference gatoya ikigira kabiri haje kera nta mumenyereza yarushwa umushahara n'umukinyi iyo ni facteur to kwirengegeza kiki amafaranga turazi cavuze kuri inosi wavyanka wavyemera wavyumva ukavuga ngo umuntu ntashobora kugira ifaranga riradomina iyo umuntu amaze kukurusha amafaranga ico wowe uri cyo imbere yiwe cyose amategeko arakubwira ngo wiki nawe abiki ariko reality gumari yayindi ico rero ubutegezwa kuba umunyabwenge cyane kugikorerako niyo rero aba ba Pep Guardiola wabona ejo bunne ni wabona ko asora Kevin De Bruyne akagenda yikunkumura ariko akamusanga kuri ba ntarindire nuko baje bahariye muri vestiaire akamusigura impamvu amusohoye kubera ikabakinyi baragazwa iyo ni geste Ferguson atashwa gukora ni geste Pep Guardiola bambe ntuze Wenger atokora muri iyo myaka yabo ya kera canke Mourinho ndamugaruka ko impamvu namushize kuyiwe ndayikubwira sasa ino monde imeze uko utegerezwa kuvyumva uko ubu abakinyi bafise ibintu byinshi cyane vyabo bagwanirwa n'imigwi myinshi cyane aravanga umukinya gugwa kubwa amafaranga yiwe none wowe umukinyi baramukuzanira yaguzwe miliyoni 100 seke ni wewe umukeneye kuko agaciro kiwe kaguzwe ntiwageze
nta contribution aco waterere urumva rero uwo mukinyi ifo kumutreta neza kugira ngo agwe service zamuzanye mwashize anashoye kugarukana iyo noti yataye ayo mafaranga mwamutanzemwo agaruke donc uri kuragitahura ico kintu bitandukanye no kuvuga Soni we yavuga ati wenda kuza utazi no gutanga ipazi ngujike aho uwategezwa kuyitanga uwo muntu yategezwa kwa mari boss wawe donc none kera umukinyi wa mbere ntitwumva ngo ahembwa miliyoni 10 uno musi uhembwa 10 ameze gute niwe muto kera umukinyi wa mbere si Zidane muri 70 ingahe yahembwa miliyoni 86 hakamara hafi 10 ata undi muntu ara breaking iyo record yiwe uno musi umukinyi wa miliyoni 86 ameze gute si ba Declan Rice bagugujana na zingahe donc ivyo byose byarahindutse ivyo bintu byose byaragiye birahinduka sasa guhinduka rero il faut ko umuntu aparticipa neza ategerezwa nawe kwiyadapta kuri iyo situation aho monde igeze reka renda gwakarwe nagwakarwe kawengana nuze nkaba professeur bicogi ndaguha uwitwa Pep Guardiola ndagwa aba ba Jurgen Klopp bose nabakinyi binginga bake bamena amenyeza binginga bazi gutreta abakinyi hanyuma bakamenya ukuntu babavyaza umusaruro ariko babinginga kera wari bwabone match iheze wenga yinjira mu kibuga kuyamira abakinyi biwe n'ivyuya niki yasoka Fakasoni wari bwabimubona ariko no musi equipe yatsindwa mumenyereza araza mu kibuga karamutsa abakinyi biwe abayambira kubagumiza mu rukundo rwawe noneho realite reka tubikura no mu mupira tubigaruka mu buzima bwa misi yose ndaza kugaruka kuri Etienne Alonso ntugire ngo uko umupapa wo mu myaka 30 ihetse yadirije na famille yiwe aho yinjira abana bose bagahora bamwe bakaja kuryama vyazana discipline muri famille ariko aho kuko ico gihe waba uvuga uti je uko ndera abana banje niri tegeko niri nukuja kuvoma amazi no kuyiga oya nukuja kuvoma amazi nukutaha gusenya nukutaha ukivuye ku ishuri ugasenya ukavoma hanyuma hageze kuryama no kuryama ejo mu gitondo ni ku ishuri byaba ari ivyo bingahe bitarenze bine ariko no munsi ya Alonso turi muri monde yaho umuvyeyi kutabonana kenshi n'umwana wawe ngo umuganize kenshi nivyo bizana discipline nke kuko wewe ivyo utari bumuganiriza ushitse muhira araza kubibona kuri televiziyo aronka ibindi vyiko wewe wamwimye bitandukanye n'ivyo wamwimye kandi byari kuba byiza donc bivuze ngo n'umupapa wa kera uko yakreya discipline muri famille ye bitandukanye n'ivyubu ubu yumva ko atari bushike ngo aganiriza abana abateremwo ivyiwe nk'umuvyeyi akabarekerana noneho bashika bakaja kuryama umenye kuri kukreya uri kuha umwanya kw'abana discipline wari kuba baza kuyikura kuri televiziyo bayikure kuri YouTube bayikure kuri telefone n'ibindi bintu byinshi byose hanze nyene mwirigara ego wewe rero wewe mupapa wumva ko gifise ya myumvire ya kera yugushika ugade abana bose bakagutinya bakaja gusinzira bazokwama bagukwepa hanyuma urenganye nabe bakore ivyo isirikira bigisha bishasha nukuvuga haba mu gihe ca kera haba ubu haba mu mupira haba no mu buzima tubamwe imisi yose birakeneye ko umwana no musi kugira ngo agire discipline suko mukubita inkoni nyinshi zimwe twakubitwa kera ahubwo ukeneye kumwumvisha realite ivyimviro vyiwawe bikagwana n'ivyo ahura navyo buri munsi ariko buri gihe akasanga avuga ati ivyo ari byo byose papa niwe muntu yamanuye byo kuko bitegezwa kugira aho bihurira Alonso byo kandi abo bose n'abavyeyi sasa reka ndakwakarore imbere yuko nshika kuri Etienne ko umugabo yitwa Mourinho yagize chance yo kuba muri periode yabawenga aba agira chance yo kuba muri periode yaba Guardiola kuko none muzi n'umumenyereza yabayaho hose impamvu ubona umusaruro wa Mourinho wari mwiza kera ubu wabuze ni kubera Mourinho yanse guhinduka kandi si yarahindutse iyo realite yaranse kuyumva kera Mourinho yaraza agafasha Drogba wavuye muri Marseille
akamugira umukinyi agatangwa guhiganwa nabandi nabatiyeri yari amuyoboje ico giture kuko Drogba yategetswe kumutinya yakuye Essien muri Lyon wakuye Essien muri Lyon uramuzana muri Chelsea umugira umukinyi araba umukinyi aracayininga gushika yisenga muri za Real Madrid ariko no musi Mourinho ugeze muri Manchester nushobora gutegeka Pogba bakugaruka ni ku miliyoni 108 kumwe wagira bamwe wakuye hariye kuko avuye muri Juve ni champion du monde avuye muri Juve aza yakinye finale ya 2015 na ntuze na za Paris bambe na za Barcelona aguzwe abrekinze record yukuguga amafaranga menshi uyo mukinyi utamutrese nkuko Guardiola rikatreta banuze ba Kevin De Bruyne uri kumwe uyitwara mu ntambara ntari bukumve ntari bugukorere niyamusanga birangiye ari wewe uyirukanywe ba Eden Hazard wumvise Mourinho yirukanywe kabiri muri Chelsea kubereka atumvikana n'abakinyi wananiwe kuza ngo utahure defo yabo umenye ukuntu binjira nk'umuvyeyi umenye ukuntu baganiriza wewe wagombye kuzana ca gitsure c'abantu bakera iki gikora kuko uno munsi Eden Hazard nubwo nawe nyene yaguzwe kera aza muri Chelsea afise valere nini kuko arazi abakinyi bari ku rwego rwiwe uko bari traité mu yindi migwi wewe rero ni waza ukamushira ko ca gitsure ca nguri Mourinho wewe araza kuja mu kibuga areke gukina umusaruro kubane muke birangire wirukanywa niwe wirukanwa donc Mourinho muri iyo periode niwe yanse guhinduka urumva yaranse guhinduka yaranse kubona karorero kwatakiri kamwe kivyiwe vya kera ahubwo ngo abona karorero muri aba bashasha aba bamenyereza bashasha kuko abatuzi bagaze noneho haje n'ikintu gishasha uno musi umukinyi umumenyereza ari successful ni atunga na elema abona ko atari bujere aremera isohore atunga abashoboka mugabo akabikora n'ubwenge agatunga imwe abona ko iri bube virisi cakira yakiboze kitaranduza ibindi agisohore agisezerere kandi Mourinho si mwiza umusaruro wewe wagiye ageze muri za Fenerbahce kubira kuko atigeze kuba mwiza ngaho niho rero ngera ngaruke kuri Etienne ni mwiza mugafise imyumvire y'abamenyereza bakera igitsure kidakenewe uno munsi nyimba wewe uri buze wicarike Marcos Waimens hakina umwana wo muri Primus League utamwicaritse umubyuti Waimens uru ukiniburaya wahoze ukiniburaya uri umukinyi mwiza ariko uno musi uno mwana mbona ari we yodufasha kurusha wewe ukapanga liste yawe ukamusirprena ekipe igiye kuba mu kibuga uwo no mukinya amaze nk'imyaka 3 ari titulaire indiscutable uramusirprenye ushize mu kibuga wundi siko ngo uramusirprenye bigenza uko nyene kubera uri coach ufise iryo jambo ryamyuma y'ukudesiduka n'udakina sinzi icyo musize mu Alonso araza kugira ubifashe kapiteni w'Intamba mu Rugamba Saido Berahino ubimugize gutyo umugize uko nyene ni wamuganirije umukinishira buriya kuri Berahino n'aba ba Kalebe ni bato ibyo sinzi yuko atahara umuntu atabyo cyane gose uramusirprenye uramwicaritse canke namuhamagaye ni wamuhaye insiguro dejura namumaramaje n'abakinyi baraza gutangara kuko nibyo bamenyereye bamumenyereye mu kibuga uramwicaritse kuko uri kocha ufise ijambo rya mbere n'ijyanyu ivyo je ndabivuga kuko match ya Malawi bakubwira uko twatumenyereye match apana ya Malawi ya Namibia uko twari tumenyereye Intamba mu Rugamba nuko yazarinye bakubwira n'abantu bo muri staff baragize ati coach ni joke canke ati shira ku rubuga rwa FFP ko ari yo liste nza gukinisha baramubwira ati wapi twiteze turatinye bibintu twibaza ko ari na black ati sawa mwene mwumva yuko mwavyemeye murabishirako atunguye buri muntu ariko en realite kubera ko ari umumenyereza yatunze 25 joueurs yabihweje araboneka bakuye kuja mu kibuga naba kimwe Alonso yavuga ati cyo ku bwanje nico kiba gikenewe kirakenewe yagikonza gikenewe umugabo yagikoze nabi urumva inzira yagicishijemo mu gukora niyo itarimeze noneho harabari kubugutege kore zitaziri bubembi babone yuko wihenze noneho zibaye nziza bariye bakinyi hariya niho ya frustration rero ibyuka
kuko baca babona yuko umwanya bariko barawutakaza bawutakaje mu buryo butari bwiza bubimiliya ubukurikira noneho hari nabo udasubiye no gutumako nabo ba Miss Cedric tugira imana bo bagiye atacone hata nico bivugiye ariko muri abo ubikoze kuri uyu n'umundi mukinya arabona ati bwa bundi abasinia n'ukiri muto aravuga ati bwa bundi abasinia nuko dusohoka muri iyi ekipe bafatwuku nyanga aracari muto kandi pangua niwe tugira ko niwe dushima Etienne ibya pangura byose we agomamo mukababona ati bwa bundi bera ino n'ugwego yakinyemwo jenge na mu Faransa mugabo yakinye mu Bwongereza arashobora gufatwa uku ariko nanje bizorangira bigeze gute naje ne natangura kugira utubazo tumezo hari icubahiro atahaye bajya bakinyi noneho waje kuraba abakinyi bahembwa gute erega n'aba pro bashaka kuvuga ati jewe ngiye inyuma y'intamba mu rugamba ubuzima bwanje burabandaya ndakina muri club ico kintu rero ibyo wubaka byose ni si ciza kuko no munsi umukinya avuze ati jewe ndabisezeye uwo mumenyereza sinzogaruka taje ariko ari nako benshi bagiye barabishikira umwe babiri batatu bane batanu noneho wewe muri bamwe usigaje havutse ikindi kibazo cyuko ntibari buguha umusaruro wa match zibiri batsinze uko wabagizene ni kwa kundi nakubwira nti yagerageje kurondera kalite mu bahari ariko muri za kalite tudafise nawe bigeze hano bimupanga atangwe kuguma hindagura kumwe lise yari mazigiye ihindagura ariko hari option imwe abuze bamwe yekarta peut-être no musi yari kubakeneye akabagarukana akabashira muri challenge yuko basaba kugwana imyanya nabandi ariko ntiyabateguye ku buryo niyagaruka kubakenera azobasangaho rero je niko nakubwira kuba mwiza kumumenyereza mu buryo bwa tactique ibyo ya propose hariyo byinshi yabuze vyatumye ako kazi kiwe kose gapfa uyu Etienne ntiyakreye umwuka muri groupe yiwe ku buryo no munsi bamusezereye hari abakinyi na batatu bagaragaza ko bababaye ngira ku munsi wejo hariyo reaction iraboneka Abdullahi rero ivyo yasigura je narabitahura cyane muga yibanze ku kintu kimwe yirengagiza byinshi uyu mumenyereza rero mu ijambo rimwe yabaye umumenyereza mwiza muri bwabo buriya ntugiye ngo Fagasoni wo muzana no munsi akava umumenyereza ntugiye ngo yoreye isi no munsi kubera iki igihe yakoreyemwo nuno munsi erega aronze ibintu byose birahinduka ipantaro wambara muri 2000 wibaza yambaye no munsi abantu ko batogutwenga hari gihe abantu baduka bavuga yuko babegwa nibibana cyane hari gihe ubona ibintu bihindutse ukabona n'amamayo arahindutse baragize none yari amafoto tubona y'amamaci yake tukabona imayo bambara tuti abantu bambara ibimayo bingana ukugute ariko ico gihe ni nako babegwa ico gihe baba baberewe kandi ntitwabibona muri ico gihe ico gihe nitwabona ko bataberewe muko no munsi ubiravyura twenguga hwera ibutura ingana uku ibintu byose rero birahinduka iyo wewe rero utemeye guhindukana navyo ngugomba yuko erega imyaka ije ihinduka none mu mwaka weze ni ya 2023 kubera ko no musa ari 2024 ni kubera ko nisi ni kumeze ibintu birahinduka wewe rero ntushobora gutegeka ibintu ko biba nka wewe ni ujana nibi jewe rero uko nosigura ivya Etienne nico yabuze imyumvire y'umumenyereza w'igihe cy'ubu muri make nuko nova sinzi ko ufise akantu wokongera ko novuga ukibona ino ngingo uko novuga wowe warayakiriye kugira ngo cyo tugaruka novuga ku biharuro vyiwe ubundi nk'icuya mbize nganya n'abakinyi bakiniye Etienne bose oyavuga wari kugerageza kubisigura kandi benshi babitaha nta byinshi nja kuvuga nongera ku byo super half na kiki bavuze ico wogenda ico Etienne yogenda novuga ushima kuri we ariko kandi nimba hari abandi navuga bamenyereza abandi bariko bariyumvi boca babandanyiriza ko kumbura kugira ngo bo ico mvuga ubwa mbere bwo ibi nahoze narabivuze narigeze kubivuga ati bari bakwiye kwicarana ubwa mbere bakaraba ico kintu gituma uyu munsi umukinyi narabivuze nk'amakenga ati ni gute umukinyi dusigaye tubona hageze yahamagawe ngo sinzoza kibiba biteye amakenga nakikara isubira arabivuga ati n'ibintu bidasiguritse
rero super hafa bivuze neza ahubwo jewe nibaza mbega uwundi mumenyereza ko tumaze kubona ko n'isi yahindutse kandi tubwirizwa guhinduka ubundi mumenyereza azoza adu umusaruro abandanirize kuri uyo musaruro no gutreta neza abakinyi buriya ive nuko adaherutse ngira kuja mu mashuri ubu n'umunyeshuri ntumukubita barabikuye ubu ntibabakubita ni ubu umunyeshuri kirazira ko mukira abarundi Alonzo twateze kuvyumva inkoni ishikira igufa nishikira ingeso ubu byarahindutse cyane mu kibanza c'inkoni byo subiza umuntu ku murongo ubu bakubwira ati umunyeshuri n'umugenzi w'ishuri urumva ico civugo uyu munsi turiko uyu munsi rero ni ibyo twokora byose hariho ibintu bisaba kwinginga oya ubu abanyeshuri oya kabisa kirazira ahubwo banagutwaye kwa DCI canke DPI urumwe bakabwira ati rabi inkoni uyu yarahaje urashobora no gufunga ivyo je ndabizi gatoyi ko gukebura gukebura bijya nibisanzwe ntwamara kubitwa muga baramutse bagutangira baramutse bagutangira bimwe twakubitwa ugatahana imiraba n'umuvyeyi akavuga ati uyo mwarimu ni sawa ubu wihere natandukanye uko niyo umuvyeyi uyu munsi yumvise ko traumatize umwana cyane mu bisanzwe so gutraumatiza uburi kutanga indero arashobora no kukwitwarira ati ambangamiriye umwana uyu munsi rero ikintu tugomba kumenya cooperation ubwa mbere yari iri hagati y'abakinyi niyo natwe tutamenya niyo tutamenya muga yaciyiseruka kuko uyu munsi naka nashobora gushira kuri stati ibi bukeye tubone nyange nawashize kibintu hariho kuvugana kw'abakinyi uko kuvugana kw'abakinyi nukuvuga uyu munsi nyanga arashobora kuvuga ati bikorewe sha igiti kibisi icumye naco biza kuba bigoye kiki 2014 saison ya Real Madrid yatanguye bafise umumenyereza yitwa Rafael Benitez Alonso uraza ahantu ya feringiye yaje avuga ngo jewe nje kubakira kuri Gareth Bale Christian arenga kurusha uko jewe mwe kwibaza ko nzo kubakira kuri Christian yarahejeje guferinga byari biheze yagize sezombi ibaze ku Gareth Bale turazi realite kariyeri yiwe yaratanguye iza yaraheze niya Cristiano turazi ko Gareth Bale atigeze atanga muri Madrid ivyo ibiri hejuru ivyo Cristiano yatanga ko yarasina classico atsinzwe mutari 5 urumva Alonso bwira igihe Benitez bamusezere Zidane agaca afatiriya group yahinduye iki oya hari 2016 aho 2016 azanye cuka ciza gusa yasubije hamwe abakinyi nta groupe yahindutse yafatanije bari yaca twara Champions League ariko hari ikibazo jesha hari ikibazo shaka kubaza gusa gato ku bintu Novance yari karavuga Alonso turi kuri point na CJ witwa Etienne ariko Etienne yaramaze amezi 200 na kumwe hari abo yasanze nabo bagiye habayeho abitwa ba Jimmy Ndayize imbere ya Jimmy hari Olivier abo bose bagiye beshura resultat za equipe muri football zibazwa umumenyereza iyo byanse arirukana ariko urashobora guhindagura abamenyereza ataruka ibi kibazo ari umumenyereza wenyene ari akazi ari karakoreramwo muri club niyo byama bigaruka ukavuga uti yamara kibazo gishobora kuba kira handi hari amwe baca baza bakavuga za famille glaze buriya rero harageze aho jewe mu cubahiro mfitiye federation harageze aho nabo nyene biyumvira ko hatari hivyo nabo nyene bosanga bitameze neza ku ruhande rwabo voilà batitunganije neza sindabagirije canke sindovye ko rutoke ngo niko bimeze muga harageze ko bavyihweza icambere nibaza eske abamenyereza baduha bari ku rwego duba dukeneye niko rwego rwabo kuko na Etienne kugangaze kuri iyo ntuzi ko biri kose nimba atari ku rwego rwabo niko rwego intamba zikeneye oya ahubwo muri okubaza quels critères bakoresha kugira ngo bavuga umumenyereza kimwe gusa jeco nibaza nimba
nimba ishiramo ry'umupira w'amaguru buri gihe badutoreye bamenyereza aribo twari dukeneye baba bisunze iki ahanini jewe ico ndiko ndibaza bashobora kuba nubwo bazana babamenyereza kumbura atari ku rwego rw'intamba mu rugamba ariko kandi ugiye ugasungura ukaraba neza ushobora gusanga novuga ariko ari urwego novuga kumbure rwishira mu by'umupira w'amaguru mu Burundi nibo bagerwe urwego rwabo gute no kuvuga kubijyanye n'uburyo urumva uno munsi nimukeneye umumenyereza ari ku rwego rwiza mpuzamakungu ko biri kose biragusaba ko nawe uba uhagaze neza ku bijyanye n'uburyo au niveau financier sinibaza ko uburyo eske uno munsi sinibaza yuko shiramo cy'umupira w'amaguru mu Burundi nitwotunga gwa tumuhembe bihagaze neza ku buryo ku buryo ryoza n'umumenyereza buri muntu wese canke buri umumenyereza ari ku rwego rwiza buri muntu wese nubwo yogira ariko rero muri ico gihe muri ico gihe kiki sishigikiye ko dushoka tuvyishiramwo uko ngo twebwe ngo umumenyereza ngo hari abo tudashobora guhemba ahubwo ntibicare barabe bishoboka bace bagenda no kuri marché barabe kuyo w'ivyo bafise bishoboka ahari muga bigeragezwe bamurushe twarabatunze ntitwishiramwo gusa ngo umumenyereza ku rwego kanaka kasi mpaka b'umuzungu ngo niyobaho Alonso il faut ko iyo myumvire tu ivuka none muri Dinamo ko tubona umuntu amara ukwezi agahembwa ibihumbi 200 na bingahe muri Dinamo sinibaza nose mu Burundi Alonso ugira ngo basket iri hejuru ya football hari intunganyo zimaze kuba hari intunganyo mugabo je navuze ni bibanze birabwe ko bishoboka dabo urabona nuko bidashoboka kuko Burundi sibuka bwa nyuma ku isi urabona iriya ntunganya je sinzopfa ndavyemeye iriya ntunganya ya basket dutegeze kwama gukuraho ikintu igikorwa ni dutegeze kwama ubanza gukuraho ikintu Alonso kuko na federation ya football no munsi ntawe yiganye na federation nimwe ngaha mu Burundi nta na hamwe ucerekeye uburyo federation ya football nta nimwe ishobora kuyiga nta nimwe kucerekeye uburyo je ndiko ndibaza hano mu karere n'imiburiburi abamenyereza no reka ndakarorero Alonso reka ndakarorero kihuta umumenyereza message ngozi yatunze imyaka 3 ntiyari umuzungu na Flambeau du Centre ya Muto ntiyari mwiza na Flambeau Medici kubera ibishobora club nationalité y'ibishobora Munyaserbia si mu Burundi tugume kwanza muri football ubu Egle nani fise umuzungu umunya Espagne ejo bundi ntibari bafise umuzungu bace bamutwara wanashima bace bamutwara muri Tigre Noir ntibamuhemba ugira ngo nibo batunze cyane kurusha equipe nationale nibo babishoboye kurusha equipe nationale kandi singombye kuvuga umuzungu ngombye kuvuga ubishoboye mugabo niba banze barabe ko wanza ko bishoboka canke bidashoboka barabe bishoboka barabe urwego rw'uwo vyemera gukorana nabyo ariko ntituje ngaho ngo twishiremo ko bidashoboka dushire ibintu ngo ntacu yoshora kugerageza no nakugerageza gira ufise objectif iyi tuzanye uyu atugezaha hari abamenyereza Alonso baba bakigomba kubaka amaseve yabo mugabo afise ubumenyi nivyo byame tuvuga eske nka direction technique za equipe nationale ziratanga intuze nyene ubumenyi oya zirahanura zikumvigwa kuko bajya nibo babizi uno munsi nka Dominique umubwiye uti ndonde umumenyereza arabazi kuko niyo domaine arimwo yaforumye benshi arazi peteze n'abaforumwe n'abandi bariko barakora Dominique yo bari wo Murundi wa mbere ashobora kukubwira abamenyereza bose bo muri Afrika ama equipe nationale bamenyereza na parcours zabo ntawo bimurusha nahoza ngaho ngo atomindeke kumurusha bo peut-être kumbure ngira ngo ni uko tutarabibamwe ivyo bihe ariko je nariko ndiyumvira nk'umumenyereza dufate nk'akaroro nka Flora Ibeng umumenyereza ari kuri rwego rwa Flora Ibeng eske ko tutarigira tubona kuva umumenyereza nk'uri yahabwa akazi mu ntamba mu rugamba uno munsi hoba hageze hoba ari cyo gihe uno munsi twobishobora nakubwiye yuko ari ibyo ari bidashoboka muka nakubwiye nti hari abamenyereza none
Monchiro nyimba ari Monchiro yajumuzi uriya oya ni question y'ijisho uno musi Liverpool kuba yatunze Arne Slot avuye ariya mu Holland hariya nuko Liverpool itazi kugira ni ijisho tugiza ni ijisho giza muga haraho bikenera ga sacrifice kuko twemere haraho usanga urugwego rw'abamenyereza bacu haraho rutarashika ku buryo bashobora umumenyereza Chese numva ko ibi bihugu bya Sudan zica ko u Rwanda ngo rutunga umumenyereza tutotunga sinavyumva je kuvuga mbona yuko nabone ico bavuze mbona yuko tutogihagararako warasanzwe yahora arongoye federation ndavuga honorable reverend Kuriyo avuga ati ivyerekeye kuvuga ati abamenyereza bose baratsindwa ntimumbwira ngo nozana uyu kugira ngo aca atsinda inkino zose atanga ururero ati bamuri ba Pep Guardiola baratsindwa ati rero biragoye ingene woza no muzunguka akakubwira ati mpembaya mpangira inzu umpigitoro umpibiki byo vyose bigahera akubiswa nta udatsindwa kandi kiki ariko menye ico kurarondera wewe ariko hinge nakubwiye yaba muri business yaba muri ibi by'umupira habaho guhoma no business harabaho na facteur chance nuko pariya byose biba no mu buzima nica udapari ariko mu gihe wavuze barabaraho imodoka zirenga ntubu pari ryajisho ubu turisire yuko uza kujabuka amahoro uvuga uti ryajisho navuga ati uyu mumenyereza ndamuzanye none Freiburg nto ramusize muri equipe nationale ya RDC ni vyanse uno munsi muri za AS Vita Club ntakina bakamuhamagara hariya akavuga ati aracara umumenyereza yari muri Sudan ariko abantu kwa Musauzi rero no kubwira navyo nti imbere yuko ari ikibazo nza kubaza Novance twegwa mucire mu ijambo nabandanye hama ariko je nshaka kubaza turabirako bo ico nagomba kuvuga nuko super half yabaye nk'ucinjiramwo byose babivuze kandi babivuze neza ico nariko ndavuga nashaka kwerekeza ahubwo nuwahe mumenyereza dushobora kuzoronka atandukanye n'ibi bintu byose bagiye baravuga kuko uyu munsi twebwe turarushe abafana bararushe n'abarundi bararushe nagomba nakubwire abantu bose bararushe ari umupasiteri yitwa Mbayahaga niwe ucukikura abantu bubatse bararushe n'abakobwa basazi babo mwisi n'imiriho gusa rero Novance gato jewe ndakunganiye kuri ico kintu ni nayo mpamvu navuze nti ko ETIENNE vyanse Jimmy vyari vyanse uwitwa Mutombora vyageze ahantu bikanka federation n'ugwego rw'ubuhinga burya twe turavuga ntuge ngo tubarusha ubuhinga kuko nigwo rwego rujejwa kuturabirira ibyo niyo mpamvu navuze nti ubwo niyageze ko gwicara nako nyarukevaliwa bakavuga bati reka turabe by'ukuri kwibi nibi byanse niyageze ko bari twebwe turaba ikindi kintu twokora nibaza ko ari naco bagiye gukora bakaya kwiyorohera mu bisanzwe reka tugaruke no mu vyigwa mu vyigwa umwigisha arigisha ariko hariho ibice bamurabirako wamenyesheje ku bice bingana gute watoshe abanyeshuri bawe wabamenyesheje ku rugero rungana gute eske ntiwamenyesheje cyane gose ku buryo tutavyibaza bose babaye novuga incabwe naho rero bica bigaruka nituvuze umumenyereza yoza ko yomenyereza ku buryo dutwara 100%. Aho rero uvuze ku ishure rimwe hari gihe rero batanga classement yuko amashure yarushanijwe ugasanga bakubwiye ngo intara ya mbere yabaye Karusi intara ya nyuma yaba ari Bujumbura Meri ibibaye imyaka 3 alonzo biba birengeye ku bicuri rimwe haraho biba kuri hamwe zazindi kera bazita de direction provinciale d'enseignement DPE haraho bigera aho ikibazo kironderera hehe muri DPE kugwego gw'intara eske kubera kino ntari mezuku kubera iki à chaque fois ibujumbura ari byose utumbega abigisha bahari ari gutora inyisho bari kugweguruwe iri general karabuti eske ibujumbura ukabanza ugasanga hari amashure menshi ya privé eske aya mashure ya privé
ubwo niyitaho kuba yinjiza kanoti kurusha gutanga ubumenyi kwitaho umusaruro ugaca utora ikibazo hari aho rero ibintu biva mu ishure rimwe biva kuri etablissement imwe bikaja ku rwego ruri generale niyo aho rero ikibazo gishobora kugaruka hahandi icyo rero nashaka kugira kubaza navuga nti twavuze twese turavuga tuti icerekeye nuvuga gusezera kwa ETIENNE NDAYIRAGIJE mu gisoko Gihugu ariko jari kintu nibajije mvuga nti umumenyereza arafise ivyiza twabivuze arafise ibitari vyiza twabivuze numumenyereza yari afise amasezerano y'imyaka 2 hari hasigaye amezi 2 matarata atatu kugira ngo amasezerano ahere uno munsi rero ndibaza nti ni giki cyatumye federasiyo ivuga ati nkuko bavyanditse mu ikete bavuga ati habayeho ubwumvikane hagati y'umumenyereza na federasiyo ugutandukana hagati yabo amenya hasi impande zibiri nkavuga nti ni gihe cyatumye la federasiyo tihanganirizo 3 mois tubona yuko nta match kuko match zizosubira nizi za ku 11 ku 11 match rari yes ariko nibihanganira uvuga ati uko biri kose nuwuje atangura bishasha kandi c'est pas facile aho ugategura uvuga ati turiko turategura uzomusubirira ariko le 3 mois tuzihanganire aheze na contrat yiwiwe reka rero ndakikwereka ico kintu uko nakitahuye ubwa mbere bwobwo mu mico y'abarundi habamwe urupfasoni urumva simperutse kubona umumenyereza batatubwira ibi ati twumvikanye iyi mvugo ije nkurigira gatatu kenshi iragaruka nta mumenyereza n'umwe duheruka kumva bandika ngo ile limoje ngo kumwe nyene tuvuga ngo yirukanye ntabyo duherutse bivuze ngo federasiyo yacu uwo muco ntayifise kugenda nyene umuntu barashima uwo bakoranye muri rusange nico bisigura ikigira kabiri nukugira ngo nyene habeho uko kumvikana ntihabeho ibi bintu byo kuvuga ngo guharuriranira peut-être ngo amezi 3 naje mu mpemba ibikini bike ico naco nyene ndabona ari indi facteur ari kirigira gatatu muri ayo mezi 3 hazoba hasubiye kuba rassemblement ya equipe nationale mbona rero buryo umusaruro wa ETIENNE ivyagira yego abantu bazoza bamuvuge ko ari we yabuze umusaruro muga ni na pression kuri federation buriya ni pression kuri federation buriya kuko nibo bamukoresha yego ndavyumva rero je ndabona federation bagombye ko prochain rassemblement izokurikira umumenyereza azoba yifise babanze bikure ko pression kuba n'abandi bari barahivye bashobora kugaruka kandi ico kintu uzora kizo kugaruka ico ndacumva uno munsi naco two turasova nico nakubwiye banze utahure neza nakubwiye nti mu kugarukana umwuka mwiza après 3 mois niyo ugarukana inde nibo ugarukana bande après 3 mois uyu navyagishoboye kuko agiye avuga ati umwe tuzozana twamaze kumumenya nuyu nibyo rero ndiko ndakubwira uyu bashimye gutandukana nawe kugira ngo rassemblement ikurikira ubu mushasha aze ari umuntu azanye icizere gishasha iyi pression y'uyu mugabo uyu n'umusaruro wiwe bibe nk'ibifuswe hatanguwe bishasha habe soulagement muri equipe nationale dukuvuga uwo abashobora kuzana ya groupe iza kwa kundi bavuga ati haze mwe n'ababandi abarundi basamazwe nuko Marcos Waimense yagarutse na nakadoke bwa bujambo erega kikitwe nuko tuba twasomye bya Saido twasomye bya Nyange abo muri federation hariya babazi nibyo twe tutigeze tumenya ariko bimeze nabi cyane sasa hara usanga bavuga bati ntidupermete ko prochain rassemblement izi ibintu bikiruku kandi mukubisambura c'est-à-dire uyu mugabo yo kubura naba twari dusigaranye oya si risque yo kubura nabo twari dusigaranye ni continuité yavyo bahisemwe kuyihagarika none muri ico gihe abakinyi dufate par exemple nimba ari Saido ntibazongiza nimba ari Nyange urumva twumve oya bashaka kuvuga ati umumenyereza kumbure icuka si ciza kwegereza abo bakinyi kuko nababwiye hari abakinyi aba decide duga kwijamba avuga ati ni mwihangane iyi contrat igahera vous allez travailler avec
à notre sélectionnaire ariko hari aho usanga bitari ngombwa kunayira kuko amezi ni make ni ni make make ariko urumva tugiye muri Novembre arashobora kwita none byinshi kiki nyimba ubona yuko kubikora ubu nuko uzobikora arico kimwe Jewe ico nabona. nyimba bishoboka Eh. kubiko utari bubikora ubu oya kubikora jewe basi gusezerera umuntu ni point of view yanje ni point of view jewe wawe. mbona yuko Eh. babikoze uko kugira ngo gusaba profite N'ubundi, ko umwuka ino projet mushasha rassemblement. utangurana na projet rassemblement n'ubundi nico nta kintu n'ahandi nico ho kigaragara ntaco equipe nationale Kicera. Voilà ico nane navuga No. kugira ngo Naki. umwuka mushasha utangurana na rassemblement bikurikira nuko reka kandi hajya reka ba Mohamed Hamisi abo ntihazobura n'umwe ubone yagaruka nuko